ko tuvuga nyine ko bigoye bigumye mugabo ugasanga mugwa umusohora ni igiki kibasunikira kumva ko gumizako nubwo bisaba uburyo bisaba inguvu ariko kuva ko biruhishe mugabo gakomeza kandi nta buryo navuga buca bushoka bugaragara biciye muri izo ndirimbo zanyu bubagarukeko mugabo murakomeza nirihe banga rituma muguma mukomeza. Urakoze cyane kumbaza kino kibazo. Mu bisanzwe iyo umuntu afite umuhamagaro w'Imana muri we ntiyigera yicara. Naho benshi usanga bavuga yuko gusohora indirimbo umenga hari avantage tukeneyemo ariko umenye yuko atari ibi byonyine umuntu yoronka avantage. Urashobora gukora amakomedi ukayashiraho kandi abantu boyaraba ariko umuhamagaro uri mu muntu ntiwigera wicara uguma wumva biriko birabira muri wewe ukumva wo bikora. Rero hari ibintu bitandukanye usanga tufate uburyo buriko buragora abantu canke uko bishaka siko biriko biragenda. Ikintu nasanze Imana irafise ukuntu ikora. Hari umuntu izamura n'ingoga hari n'uwundi mujana bukebuke. Aho rero abaririmbyi turahihendera cane tuba tushaka kwiruka kumbura Imana idushaka ko tugenda bukebuke kugira ngo dushobore gushika mu bisanzwe. Rero ico gihe umuntu agenda bukebuke arahura n'ibibazo. Iyo utari umuntu nyene ufise umuhamagaro muri wewe hari igihe usanga wabihevye kuvuga ati ico nashaka naco ndiko ndaronka ariko uri kuragenda bukebuke Imana uzogenda ubona bukebuke Imana igenda kuzamura bukebuke. Niyo mpamvu rero usanga abantu bafise ndiko mvuga abantu bafise umuhamagaro wavyo naho baruha naho bitagenda nkuko bashaka barakomeza bagakora indirimbo. Ariko umuntu waje yifuza ikintu kanaka muri uwo murimo niwe usanga akoze kabiri gatatu akabaragiye. Ego